yagusavye urukundo Aisha uri mumba mapenzi ushaka abo mugabo we baba we turabaza abantu we baba we hiyo dosi kwanza ishushe kwanza chini Kirundi kwanza naacha kwanza naongea kwanza Kiswahili hiyo dosi ishushe kwanza turabizi abantu babagore nyibara abafakazi usanga bibana nagwamagariye uravyumva Sammy ndabisubiyemwo ashaka gukira akora ivyo namubwiye adashaka kubikora canke wamusavye abo mugabo wawe mumba mapenzi y'imisi 3 azoca ba impumyi Sammy yagusavye umubera yagusavye urukundo Aisha uri mumba mapenzi ushaka abo mugabo we baba we turabaza abantu we baba we hiyo dosi kwanza ishushe kwanza chini Kirundi kwanza naacha kwanza naongea kwanza Kiswahili hiyo dosi ishushe kwanza turabizi abantu babagore nyibara abafakazi usanga bibana nagwamagariye uravyumva Sammy ndabisubiyemwo ashaka gukira akora ivyo namubwiye adashaka kubikora canke wamusavye abo mugabo wawe mumba mapenzi y'imisi 3 azoca ba impumyi Sammy yagusavye umubera Sali bakunzi ba INYISHU media murakomeye meze fresh je meze neza cyane nje ntari Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera ni wawundi nyene musanzwe muzi Beni umukongomani wacu twemera cyane twese mu gukoresha umukongomani kuko abishoboye sana so rero nga ayo ko mumbona ndi kumwe na Aisha wa muganga wacu mwasanzwe akoresha ya miti kama je ndayita imiti kama kuko sinovuga ngo ni imiti y'ikirundi kuko nahandi barayikoresha ndayise imiti kama kandi kuri runo rundi ruhande ndikume kandi n'umumenyesha makuru asanzwe akorera mu kinyamakuru ca Wakalai TV nawe se wundi ni Sammy Fori Aisha umeze fresh ndashima none kumenga urashavuye mbona ngaha oya sinshavuye nowashaganwenge twenge nyene kuko turaza abantu mwe mwama muri kajya kazi kanyu ko kuguma muvura muhura n'ibisanga byinshi mwanya munini usanga muguma mushavuye ariko bibonye abantu babagendeye uracishamwe basi tukabona namenyo yawe sikira misi yose tuma twenga none no musi basi n'igikico bacako babaje cyo tuma isura yawe wayirabuje nkuko kandi usanzwe ufise inzora je gutuma nshavuye ndamwumva ikigongwe uyo mwicaranye ngaho nanda mwumva ikigongwe mva mbabaye prema kuva ryari Aisha asigaye agira ikigongwe ku bantu fyo turaza kubimenya Sammy umeze neza neza buke mu maso yawe ubunye bimeze gute kwakundi nyene ntari ubwo bigenda biba bibi cyane nibaze ngira wagiye gukinira mu kibuga utarukwiriye kuko ujya mutama vraiment kuza turamwirinda ahubwo no kuja je sinzosubira no kuja gukorana nawe nibiganiro so rero ndi kumwe na Aisha ngaha anyavuze ati yamwumviye ikigongwe uwo mutipe ngaha anye Sammy aramwumvira ikigongwe kandi nico catumye atuma ampamagara mbarira ati ntare ndashaka uzonzanire Sammy mbashe kuyaga nawe mu kiganiro Aisha wamwumviye ikigongwe gute ikintu natumye ndamwumva igwengwe Sammy kubera yagiye gutuka umuntu batangana soko banarase umuntu yohangagwa we yagiye kuvamira ku kintu atazi ujya najewe nyene ujya arankuriye mu kazi naje sino muhangamu ndiko ndagenda ndamutuka oya nakuba naje anyeneye ahora mindura n'inzoka ndamubona hanyuma urabe umuntu leta afise n'inguvu agende guhangana nawe vraiment ariko Sammy ukuntu twagiye turabona agiye gukoresha ibiganiro Banderasi menga ntiyigeze amushira kisoni kiretse ko yaragiye kwishuza ahantu yahonyoye mutama Banderasi acayora umusenyi wiwe y'ahantu wahonyoye aca yikeka ko agiye gukorerwa nabi nico gituma yaragiye kugira gute umucanga bari bamuyoye bawusese oya aho Sammy uvuze uko ugiye numbu ukikoresheje utabona suko uyo Sammy yaragiye aramutuka amusanga iwe aramutukirayo sawa yaragiye kuruhisha ivyiwe sawa sindavyanze ariko no kumutuka yari kujya yari kumubwiye kujya mubwiye nayo ndaguha yari kuvata akigira muri wabo ariko yacyagahagarara ajya mbarahangana bariko baratukana no umva gute ariko Sammy bwe mwe bamwarahanganye na mutama Banderasi Jesse na ibyo avuga ngo nagiye ngo gutukana Jesse nagiye gutukana ibyabaye bya mbere babizi je nari ngiye kumubwira angirira ikigongwe andeke yatoye ivuga hano naho nyoye urya mugabo je ndamuzi akoresha imiti ni nkuyo nyene ibintu by'ibirozirozi jewe nari nzi yuko azondoka yabigize ubwa mbere abigira n'ubwa kabiri none bibaye kabiri gashaho
je nari nifitiye ubwoba yuko agiye kundoga je noneho nagiye kumubwira ati ivyo bintu bisese hama nibandanirize aravyanka ubu rero urabona ibintu yansutse ko sinzi ko abibonye biriya bintu yansutse ibintu mu maso ahantu bumisonga nk'ahantu honyene wanyicariza umuco uva hari nkubita mu maso ahantu mva imisonga igumizi buri no hose bisigura mu maso amaso yiwawe atera aremba aho bisigura n'indani ndibaza ko yo bari karabora kuko bijya bintu sinovuga ni acide bijya n'ibintu by'imiti abagenda bagahura nyimba babihura gute Aisha utubariye ko mutama banderasi agukuriye mu kazi mbe mu kazi kiwanyu harabaho ibintu by'ibiti akabaho umushefu akabaho bukurikira ego araba umushefu n'ukurikira n'ukuri kujya wundi akurikira umushefu ego amakuri Aisha dushaka kumva rero impamvu yoba yatumye umbarira ati ndamuzane Sammy ngaha anye kugira rero mubashe kuyaga yumve ibikuvamo jewe ikintu je natumye ndakubwira umamagarire Sammy soko Sammy ashaka agenda muvure kubera ijya muti je banara ujya ushefu wacu yakoresheje soko je ndazi n'ahantu yawukuye je muti ndawuzi uravyumva fise mwe yo kumukiza ariko yanse ashize kubwarariza ndamureka kurya nyene rero jewe ndamusavye Sammy anyemerere ivyo je namusavye abikore ataruko jewe Sammy sinomuvura ariko ayemere ivyo je namubwiye ankorere akavyemera je ndemera kumuvura none mwari musanzwe nyene mufitaniye ubucuti na Sammy kuvuze ngo hari ivyo wari wamusavye aravyanka kandi nanje ukacongera kwa muntu Sammy ngo nzi ndamukuzanira nibiki wowe waramusavye mubaze Sammy ivyo je namusavye je shaka numve Sammy Aisha mwari musanzwe muzinanye musikanze muyaga je Aisha nari nsanzwe ndamuzi ariko ivyo vy'imiti ntavyo twavugana cyane uburene habonye ko shikiwe nico kibazo ibintu yansabye n'ibintu bigoye cyane uribuka igihe unsanze muhira kunkoresha ikiganiro hari ejo aca hirya yejo hari ngira hirya yejo uhavuye nawe yaciye ashika arambwiye ati narabonye imuti baguteye narabonye ibibazo wagize ariko je bijya ndashoboye kubikuvura ariko re ibintu yansabye n'ibintu bigoye cyane je ntavyo nshobora gukora ariko Sammy tubwire ivyo ayo mananiza yagusavye Sammy avuga ngo nzoguma mpumaje amaso yanje ariko aravyimba gusa ahantu uko mbona hari umuco mwinshi no kura amarori mu karaba amaso yanje aguma vyimba ivyo guhuma vyo ntavyo numvamwe naho yagusavye ki mu bisanzwe ibintu yansabye biragoye cyane tubarire twege n'abakunzi ba INYISHU media bamenye Aisha mu kuvura umuntu yamusavye ibi Aisha tubwire yansabye ibintu bigoye sishobora kubivugira nga nabibabwiye Aisha tuambie sasa uri muombani yamusavye none umuntu wenyene yase kubivuga shanare je no bivuga none wibintu wasavye umuntu nyumviriza bitera soni nyumviriza niwe ashaka gukira adashaka gukira basi ashaka gukira akora ivyo namubwiye adashaka gukira naho kandi amaso yiwe agenda ateba nikujya azogenda aba impumyi ari igihe azoza kundondera jewe Aisha sinzosuye kandi kumuvura abikore ningoga nyikivuga ataruko agiye kuba impumyi none Aisha tubarire n'amafaranga angana gute basi wowe waramusavye kugira ngo ivyo bintu bimukureko nare n'amafaranga mwene vyo yanse kubivuga ivyo namusavye suko ushakaje ndabimubwire ndabivuge kwera mwaje kutucanganya Aisha Sammy yagusavye biki Sammy umuntu arashobora kugira ikibazo je naragize ikibazo kandi narakibonye ni ikibazo gikomeye kandi nije kibabaje cyane ariko nyimba Aisha akeneye kumfasha ibintu yansabye si ibintu bigusaba umuntu kugira umufasha ntabwo nyimba akeneye nansaba ibindi bintu kiretse ivyo bintu yansabye none yagusavye amafaranga Sammy amafaranga je yansabye yagusavye ibiki atari amafaranga ibintu yansanze muhira arabimbwira aje kubinsa bituga nibiki imisonga Aisha lakini sasa uraba umuntu mufashe araremvye urumva araremvye ageza ha mufashe Aisha jewe Aisha mvuze ikintu mba ndakivuze suko adashaka kurikirana ivyo namubwiye uko iyo misonga ko arumva ariko arumva buke buke arigiye zo kumva rero n'amaso impumyi direct suko abikore nkikivuga ataruko Sammy tubwire Sammy nene ushaka gukira Sammy ushaka gukira raba basi tumufente basi vuga ivyo bintu nimba ari ibintu bishoboka turabikora nimba ari ibintu bishoboka turabikora hari je ndumva ko ngwaye ivyo kandi avuga ko nzogenda ndahuma we urumva arabizi rero ntarindire yuko ndinda guhuma je nasaba amahera yose ashaka
nzogenda nterereze Ivyo bintu sabe mu bantu ndafise abagenzi n'abavyeyi banje bazosaba nabo mu bagenzi babo hama tumuri amahera ariko ibintu yansabye n'ibintu bigoye cyane nawe uri ntare ndazi abigusabye kutovyemera ese ntitubarire Sammy nibiki none yagusa bimubaze none ibintu bimbishanye canganya ba yasanze muhira kunsaba yavuye hari urazi ko abakure yo mu ngagara ariko yaraje ansanga muhira arabimbwira arabinsaba kugira ngo shobere gukira kandi jewe imisi maze ntariko ndakora kuva ejo ndazi nzosubira kugenda gukora naho ariko Aisha tumuni mutubarire vraiment turakeneye kumenya ivyo bintu yagusabye nyumviriza niwe adashaka gukira suko sinshaka amafaranga sinshaka imodoka sinshaka inzu nziza suko ikintu je nziko namusabye wenyararakiza ariko aranga kukivuga yanka kukira rero je genda mwibarize byanyuma nyuma nigire Sammy ushaka gukira canke ushaka ugumuko nyene je ndakeneye gukira nyene kandi cyane ukeneye gukira suko nare ashaka gukira akora ivyo namusavye aho jewe Aisha ndugaye umunwa sinsubira kuvuga ashaka gukira azoze canke agwamagare wewe kandi akubwire je nemeye Aisha je shaka gukira je uyo musi nyene nzorara ndamuvuye ariko arindiriye abayimumyi jewe Aisha ndakara Aisha reka zurareka kugira umutima mubi zurareka kugira umutima Sammy basi basi ndamubaze ivyo bintu yoba ushaka kaguha kugira ngo ukire twige inyishu media basi dufuma duterereza basi ivyo bintu biboneke Sammy yagusavye ibiki je ibintu yansavye biragoye cyane bigoye gute nta kigoye je nigihe yaza kubimbwira naratinya ariko arabimbwira naratinya no kubisubiramo umva shira umutima munda nta kintu kigoye nothing is impossible je vraiment birangoye kuvuga cyane kandi tubarire Sammy yagusavye igitambo utange mama wawe utange so wawe utange umwana nta nabana ufise urumva ivyo nyene uvuze abigusavye nk'ivyo wewe ubikora jivya binsavye je nomenye ukuntu nyaga nawe sinobimwemerera canke ngo ndabimwanki gusa nomenye ukuntu ndamwanki ni ibintu bigoye gusumba ariko nayo dushaka bigoye gusumba ivyo ikintu kigoye gusumba gutanga umuvyeyi wawe gusumba gutanga umwana wawe canke abavyeyi bawe canke bene wanyu nikihe kintu gisumba ico onye yagusavye jewe ahubwo ivyo sinshaka no kubirangira ko ngo ngume ndabisora gusa Aisha ndaziwe kukoresha imiti cyane hamwe ubu ushobora kunkiza no kuri ndagusabye Aisha sanzwe nzi numuntu akunda ni muntu Aisha sanzwe nzi numuntu akunda abahungu bonze bembamba yagusavye urukundo Aisha uri momba mapenzi ushaka abo mugabo we baba we turabaza abantu we baba we iyo dosi kwanza ishushe kwanza chini Kirundi kwanza naacha kwanza naongea kwanza Kiswahili iyo dosi ishushe kwanza turabizi abantu babagore nyibara abafakazi usanga bibana nagwamagariye uravyumva Sammy ndabisubiyemwo ashaka gukira akora ivyo namubwiye adashaka kubikora canke wamusavye abo mugabo wawe momba mapenzi y'imisi 3 azoca ba imumyi Sammy yagusavye umubera umugabo Sammy vuga Aisha ukeneye ko mbi impumyi n'ukuri ukeneye gukira kora ivyo nakubwiye tudakeneye gukira impumyi ndayibonye imbere yanje uzoba utanguye kugenda ku nkoni Sammy basi nta kindi kintu wasaba atari biki nkeneye na modoka nkeneye na nzu nziza nkeneye na mahera nkeneye none ukeneye ko ndagusavye wewe urabizi Sammy wikunda umbwire mve imbere ya kamera negere pembeni umubwire nare hanyuma nare amamagare wemeye sava Sammy mbarira ambwize kuri Sammy yagusavye ubu mugabo tubwire Sammy nta muntu ahisha umwotsi nzira kirasha ugwaye ingwara arayirata ne ntibona ko ngwaye ntari kandi nkeneye gukira nawe arabizi je namusavye nyimba ashobora ku twege twahangayitse tuguma tuza turondera ukuntu two gutorera ibibazo ariko nawe ufise ibindi bibazo udashaka gushira habona kugira ngo turabe ukuntu tugufasha Sammy begasha ibintu je yambwiye bigoye je byaranani yagusavye Aisha bibabwire rero se wabimbwiye yagusavye urabivuga nubivuga Sammy basi ndamwe Sammy vuga Sammy twambie ariko yagusavye bivuge ushaka gukira ubivuge vuga nyuma je nigiye kwa mfitse kandi kazi kugenda gukora
samaragwaye raba imisonga igume mukubita amasaha yanje yo kugenda kurondera imiti yo kuvura abandi je iri kuragera avuga icyo kintu ashaka gukira akore adashaka je ndahagurutse ndagiye Sammy kivuge gira umutima w'urukundo Aisha umuvure mugenzi wawe namusavye avyemere mubaze bwa nyuma none wamusavye ibiki bwa nyuma jesha kabazi banyishe media jewe abantu banshanganije Aisha afise ibintu yamusavye Sammy nawe nashaka kuvuga ivyo bintu bamusavye vyari ivyo je ndibaza namananiza ibi bintu umuntu byamuteye isoni nare je ndihaguruke ndagiye anyuma igikurikira suge yamuroze nazo muvuwe ashaka hanga ikibujumbura nzima ashaka dubwe ruguru urya muti nije ndawuzi nzibanga yurya muti ushaka gende he na mutazoronka uyu muhungu kukira ashaka rero nino musarara kids akivuge mbere ya kamera je sindakivuga nije nagwamagaye akivuge ko yacemeye anyuma je Aisha ino musi nyene nare ndamuvura arakira kwe ataruko Aisha je reko ndakumva Aisha ntiwomvura utaninze ku mbaka ukoresha nakugiye kandi ubonye magurutse kugira undonye uzogira ingora basi usha ikindi kintu ushaka ni kivuga icyo kintu naricyo nkeneye vuga icyo kintu nagusabye basi anyuma uvyemera utavyemera tagiye akunze nyinshi mede jere aba bantu birananiye gutorera umuti wa Sammy birananiye ikintu na kimwe urumva na makondisyo gusa ndabakunda cyane mubandanye mudukurikirana mugire comment mugire na partage kuri no mugwayi wacu mu musengere kandi Aisha nawe ubwo burozi bwawe ndumva usaba ibintu by'amananiza Imana izomufasha nta kundi mungatasaidia tapona huyo Mungu ingekuwa nataka kumsaidia sangemsaidia tangu hivi bona huyo Mungu tangu uko unasemea Mungu atamsaidia ashamsaidia kitu gani Imana yavuze uku azofasha uwo yifashije suko ani ajisaidie na Mungu atamsaidia kama sio hivyo mimi Aisha simo